ibi bintu bariko barabakorera nagomba ndabaremeshe kuri uyu munsi igenekerezo ry'icumi z'ukwa gatatu 2025 nukuri bizohera mugere igihe muronka agateka namwe umurundi kazi ari muri kontra atunge telefone atabwoba umurundi kazi ari muri kontra areke gukubitwa agaburirwe ahembwe avuzwe nizo ngorane mukunda guhura nazo barundi kazi gukubitwa kwimwa telefone kudahembwa kutagaburirwa kutavugwa ibi bintu birakomeye nivyo bigize umuntu mbe ni kubera iki abatorotse batunga amatelefone kandi bagakora akazi neza inyishura Karine uzurungike audio magroupe uyishura iki kibazo ni kubera iki abarundi kazi batorotse mu makontra kubera ibikorwa bibi mu bakorera ubugome mu bakorera ni kubera iki bakora akazi neza kandi bafise amatelefone yabo mbwira impamvu ntiba bakora inzu ifise imiryango 10 ivyumba 10 ni kubera yuko bafise umwidegembyo baratunga telefone bagakora n'akazi kandi bagakora n'amafaranga menshi asumba yo mubaha muri kontra none ni kubera iki umuntu akorera 1500 yaratorose mwibarabara are kuri gutunga telefone mbere haba bakanamuvuza bakanamugaburira ntanakubitwe mugabo uri muri kontra akorera amajana 8 canke amajana 9 agaca yimwa telefone agaca yimwa indya agaca kubitwa agwaye ntavuzwe bakanicwa ivyo wewe bisigura gute Karine uranyishura canke nuwundi ashoboye kwishura arizo byishura muze munyishure hari ahantu mwavuze ngo wavuze muri video natanze ejo ngo baze bagira ngo telefone ngo kabiri mu ndwi ngo kuwa gatanu nubari no kuwa kangahe frema my sister wewe urafise ubwenge canke uri umusazi wewe nyine ufise telefone Monday to Friday to Sunday murantunga se mwana gukoresha izindi mije nka Karine wiki ntuzenya wiki warabwenge wewe nyine ukoresha telefone guhera ku munsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu gushika ku munsi wa Mungu canke w'Imana biravana n'imyemerere yacu mugabo gacuraba wa mukobwa wundi ngo ntakoreshe telefone kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana urazi ngaho cy'ubushatse kumukorera umwara babonye ayo mategeko mwe muri ko murashimangira ikintu cya mbere aca akora abona ko umuntu atagira biwabo niyo yomwica ata muntu numwe yoza kumwishuza kandi niko bigenda barabicerega ntihagire uza kubishuza kubera ko none umuntu adafite telefone honyene bazomenya yuko yapfuye heze umwaka ubu hariho abantu bariko barayandikira ngaha bambwira ngo naka tumuheruka igihe iki amezi 6 kubera iki ntitwavugana kuri telefone ariko iyo umuntu wamuronka kuri telefone ukamubura iminsi 2 ku munsi ugira gatatu ucutangira kwiyumvira ni kubera iki ntamubonye ugashutabaza hakiri kare kumbure akaboneka homa umuntu aza ngaho agaca yiyahurira mu biri wanyu burya ngaho nubona ko abaje kubereka yuko mubatacho mwamufashije aje kugira nyine ngo yiyahurire ngaho muhore n'ibyago erega hajya mwe niko muri bijuju handi ho hajya hari ikintu mukwiye guca mwiga umuntu avuye ku kazi yarakubitiweyo yarabaye nabi agashaza aho muri office wanyu agaca yiyahuriraho abagombye iti reka ndabereke ko batacyo bamfashije nanje niyakira ubuzima ngahi wabo basi bazatume bampamba canke bagira akazi ko kuntahana napfuye burya hajya niko atagaruka ngo avuge abayiyahuye ashavuye cyane urashobora kuvuga ijambo mugabo ntiwiyemere rwose kwiyemera si byiza ngo umengana na mubembe mama ona bakongo ngo n'abanyarwanda oya ariyemera agabanye kwiyemera mugabo ugomba kuvuga ijambo ragabanya kwiyemera agashani yari yahuye n'umwarabusha umwasasi igaba barabu ari abasasisha utapfa kwangarago iki gashiri cyenda muzi ku maso kuyandi ariko arakubita umukobwa araho yari yagiye uko yari ku kazi
umushono watawutse umushono watawutse ari ku kazi avuga ati ni muntu abarize basi ntahe ku mushono watawutse akazi n'agashoboye baramukubita n'umushono watawutse ndamuzi mu maso mu yandi arasira isoni we. Matayo gatandatu umurongo w'icenda n'uw'icumi. Yes. Iki ingorane y'iki wewe izina kari mamuzi wewe ibyo urabizi wewe nko gufata umuntu yapfuye bagenda kumugerera ngo yapfuye abavire muri ofisi ngo bamukubise urenze ofisi yagiye mwiyariyo none uje kunyisha nanje unyiho yarasiguye ofisi yagiye mbona ofisi unajua ofisi ni ngapi zingisipo Saudia unajua ofisi ni ngapi ni Kiswahili kivivanze none uje kuntuka uje kunshwanira uje kugira iki yeah of course waravuze kenshi Daniel waravuze kenshi naratekereje ko yuko ni ngombe ngo nibihumbi ndaba mugabo ngo mama waregeje please excuse me kama ni followers ama ni views sipati ila sio kutumia jina langu please manish excuse me Mr. Daniel icyongereza kirabyisi umugabo yarisi ko yarafuye muri office yari kutwo target ushaka kari muraba gute uretse ni office ngaje muri Saudia none ufise ubwoba bw'iki Karine ndakubeshera kandi Karine mbege muri office mukarine mpiga mukarine amefanya unajua Karine ameenda wapi wewe iligura acha kutangaza Karine what's wrong with Karine do you know me do we know each other uri who are you Karine icyongereza afashe neza mugani ndashobora kuzakoresha cyane please twubahane icyongereza yumvise mu nzira abanyaruguru yo musirimutse amasirimuka nabi hari igihugu wumvise ngo zirungitse kandi muri office barabishyira ambasade ko ziravuga ku majambo yose umaze kuvuga na ana bena se barabivuga uku kutiyubaha kwawe ukutiyubaha kwawe zibarunga z'igihugu batwaye barabise wasanga ambasade ntabwo ari kari please twubahane uku kutiyubaha kwawe konyene niko gutuma ikindi cya kabiri naco please Maleshi kumva kubera ko tuvuze ko wibura ko umviriza wasutwa umviriza wasutwa udashaka kumva banza wiyubahe wewe kwanza banza wiyubahe urazi ko banza wiyubahe wewe banza wiyubahe wiyubahe kamugabanye umuntu umenye n'ibyo uvuga ushaka amavyuzi aravuga bana kuzakoresha cy'umuntu waje nta mavyuzi shaka cyisha wewe tuvuze ko wakubisa abantu wigura bakubita tugize nabi ubakubitiye iki nuko nyene ubu Karine atanyemereye ko mvuga yanyemerera ko mvuga je nari kusine kuvuga byinshi no kuri ariko kubera ubusutwa bwiwe n'ubushizi bw'isone yase ko mvuga ariko reka ndabaho ubutumwa ngahana kubwira ibintu bari kuvuga yanyemerera ko mvuga icyambere nari kumubwira ati nari kumubaza urakubita abakobwa ntubakubita agaca mbwira oya canke ego nkaca ndamwereka ivyemezo vy'abakubita n'abamaze guhwera kubera inkoni ziwe ico ntiyari kugiharira nkaca ndamubaza muri Arabia Saudite we wagiye gukora iki
wagiye kubasemurira uvuga gusemura no kuvuga kuba translator canke wagiye kuba umukubisi wabo sinzi ko no bivuga mu kirundi umukubisi ubakubita ubujejwe kubahana n'inkoni ikintu bikimubaza nkumva ukuntu akinyishurako no kuri yaba atabakubita nta kindi kintu twamuvugako niyo bakankamira nibisanzwe mugabo gukubita ugataramura ukuboko hano mumaze kumva abantu umuntu afise umushono bakoreye cesarienne binaniye gukora yari yagatongo cy'umugore muri Arabia hanyuma uwo muntu agiye kuwo mugesera akazi agacatora inkoni akamukubita hari n'abandi bavuga ngo unamuciye ko ngo aca kwikokomora ngo yani ni shetani si umuntu icyo ni cyambere kumubaza icya kabiri hari bavuze ngo ibyo mvuga byose ngo ambassade ngo ntaco ngo bivugako reka ndakubwire jewe ibyo mvuga n'ibyo nkora singomba ko ambassade igira ikibivuzeko kuko yaba nashaka ko ambassade igira ikibivuzeko hoho mbangira commentaire ku vyo ambassade yakoze none ko abantu baja mwibarabara ngaho abandi bagakubitwa mu makontra ambassade iraho namwe muri ngaho canke bakabimenya ariko twe twabishize ku mbuga none wumva noca mpindukira nkanja kubwira ambassade ngo nkeneye ngo umuntu yagize ibyago hariya ngo urumva honyene uvuze ko atakintu bivuga ko ivyo nakoze aho ico nicerekana yuko mutabanezwe kuko iyaba mubanezwe kumbure ivyo bintu mvuze mwamugira icyo mubivuzeko none mugomba ndike kuvuga kandi mwe mutavuga erega uko mwabahevye natwe ntuje tubaheba mugomba nume kugira mukomeze mubafata uko mwishakiye bataronka kivugira ivyabo bitaja hanze ubabajwe n'iki reka ndabivuge ndanavyerekane abo vuga ko batagira reaction ku vyo nakoze baragomba bareke jewe sinaje guhendahenda wewe canke ngo mpendahenda ambassade ngo urumva ngo uya je mbanje kubereka ibintu biba ngaho mupfuka canke abantu mudafasha mwabwirizwa kubafasha mwebwe iyo mutabibonye hari abandi babibona niyo mpamvu mwe ntabasaba imbabazi kuko ibintu bigiye ku mbuga simwe mubibona gusa hariho nabandi baje gufata ingingo babibona canke bakazofata ingingo wewe umusaruro canke inyungu iva kuri bano babona wewe ni gihombo kuri wewe kuko ugomba kubakandamiza atamuntu amenya ibi bakoreye uko kubatorutira bakoze ushaka bitamenyekana iyo bimenyekanye rero ntibora kubabara ariko ndashima ko bagenda baratabagwa ikindi wavuze ngo uwo mugore ngo sinzi office yarariko umuntu yapfuye asize ubutumwa yapfuye avuze rega ntiyapfuye nk'ikiragi yapfuye avuze ama audio ariho papa we twaraganiriye yarampaye yaratanze témoignage aha kwisheni urumva yatanze témoignage ukuntu vyagenze ubakubitira ikivrema reka kuzura bakubita koma umuntu aza ngaho agaca yiyahurira mu biri wanyu burya ngaho nubona ko abaje kubereka yuko mubatacho mwamufashije aje kugira nyine ngo yiyahurire ngaho muhore n'ibyago erega hajya mwe niko muri bijuju handi ho hajya hari ikintu mukwiye guca mwiga umuntu avuye ku kazi yarakubitiweyo yarabaye nabi agashaza aho muri office wanyu agaca yiyahuriraho abagombye ati reka ndabereke ko batacyo bamfashije nanje niyakira ubuzima ngahi wabo basi bazatume bampamba canke bagira akazi ko kuntahana napfuye burya hajya niko atagaruka ngo avuge abayiyahuye yashavuye cyane aho mwari mukwiye kwakora ikigwa kandi gikomeye haraherutse kwiyahura ngaho muramubona mwamubonye mu iyi video narenganishije ari hejuru y'uwo mudame ariko arumviriza aya mateshwa ya ntuzenye ya Karine uyu mudame mwamumvise mwamubonye ubu yari yahuye baza kwiyahurira ngaho kugira ngo nyene babereke yuko bababaye iki ni ikintu gikomeye cyane mwari mukwiye guca mwigirako mama
aravuga indimi zitandukanye ngo ndi sura nguruwe. Nta kibazo ni ngo mbe sura nguruwe. Mbe haya Karine hari ingorane mufise. Wewe uzi ko uri kuvuga icarabu Daniel atacyazi? Icarabu je ndakizi. Ndakizi. Navuze nabaye mu bihugu bivuga icarabu imyaka 4. Nabaye muri Sudani kandi bavuga icarabu. Niyo ntuba ndakizi nk'icyo muri Saudi Arabia, icarabu ndacumva cyane gose. Nka 50% canke 40 byibuze ndashobora kucumva nkanakivuga kandi namara kivuga. Ico ni kimwe. Icongereza naco numvuga gipfuye, icongereza cyo nico mvuga kuva mu gitondo gushaka ku mugoroba. Ikirundi ndakivugira ngaha nyene ndi kumvugana namwe abarundi biwacu. Mugabo aho ndi igihugu ndi mu Finland nta rundi rurimi bavuga, nta nabirabure bahari. Umunsi wose indwi irahera utabonye n'umwirabure, mbona abazungu gusa nibo twirigwana. Byumvikana ko mvuga ururimi bumva icongereza gusa. Ariko nimba ndaguhamagaye ngo tuvugane ikirundi ukazucanga ukambuza no kuvuga, bavuze neza kuko nyine agasuzuguro n'abandi baragusuzuguye n'agasuzuguro. Ariko ukwiye kumenya kuri kuvugana n'umuntu w'umugabo nawe ukabura umugore. Baranavuze ko uri umubembe nawe aho ka audio reka ndaza ugashiramwo ni nakabona we ngura umubembe n'ibindi. So uburya ngo nturi n'umurundi kazi ngura umubembe niko numvise bavuga, usanga barakumenye. Ariko n'imico yawe uragaragara ko utari umurundi kazi, kuko abarundi kazi bagira ubuntu ku busanzwe suko bamera. Ngo ndisura nguruwe nuko yarase ko mvuga, ariko iyo anyemerera nari kumubaza mu byukuri, ariko yaravyanse ko mvuga. Gukora kuvugira abarundi ngo bari muri Arabia Saudite ngo ngende ngo sabe ngo liste ngo ambassade ngo ndayisabe ngo ni liste yaba ibiro niyo, nivyo sinde ntibikenewe. Oya jewe sinkeneye kuza kubasaba, kuko kuzaho nyene gukorana namwe ni mugomba nkore nkuko mukora, mugomba muze nanje nkorere mu mwiza nk'uwo mukoreramo. Erega ubundi akakarakazi kanyu bino nkora vy'umuntu agwaye akandunyikira ama audio ngo vyerekane ko nagwaye bankubise, ni kubera ko mwebwa bibahaye mudaheza ngo mumufashe. Mwe mwari mukwiye guca mukora mu kibanza canje. Ndavuga wewe mugabo siniko mvuga abandi. Wewe wari ukwiye guca ukora mu kibanza canje, yaba bakwizeye ubukubiswe baca kubwira ati barankubise mfasha ukamutabara. Mugabo kubera ko iya kubwiye ahubwo ucumwongeranya inkoni, ni nka kujya ku muvyeyi afise umwana akaja kwibarabara bakamukubita kandi bamurenganije mu byukuri, aho kuza ngo abwire papa wiwe ko bamukubise agaca numa canke bakamugirira nabi. Urumva wowe nturi umuvyeyi mwiza. Aho icyo kibanza urimo kuko uri umufasha, wari kwiye kuba nk'umuvyeyi. Mugo ntibakugana ivyo kuvuga ngo noja gusaba ngo ambassade ngo urutonde. Je ko ntari muri Arabia kandi je ambassade iri ngaho je ntintwara. Jewe ndi muri Europe, ndi Buraya, ntwarirwa i Buraya kandi jewe ndi umunyagihugu waho, unavyumve. Kandi ndanakingiwe wanashaka n'amategeko yo mu iki gihugu. Rero ivyo nkora ndabikora nk'umurundi, imvukira y'u Burundi ibona abarundi bariko barahura n'ivyago muri Arabia, abari bajejwe kubafasha birabiye hirya, hanyuma nkabikora ku buryo kugira ngo ndavyereke mwebwe kumbure. Erega mfata nkuko mutabibonye, nkagomba ndabibereke. Nkafata yuko ambassade itabibonye nkagomba kuyibereka. Nkafata yuko ubushikiranganje butabibonye nkagomba kubibereka. Nta kindi mwari mukwiye kunshimira, ahubwo mukavuga ati uri umuvyeyi urakora cyane ko utwereka. Hajye mukwiye guca munyarutsa ndaberetse umuntu ariko arakubita, muca munyandikira message je mukantelefona ati Daniel nukuri urakoze, uyu muntu ari hehe, duha ivyangombwa vyiwe. Hariho abama babikora sindabavuga, hari abama babikora sindabavuga, bakambwira ati duhe ivyangombwa vy'uwo muntu, nkaca ndabibaha. Urumva mugabo wewe uri kumfata nk'umwasi.
erega wenda kuvuga kubera ko uri ikimenyo na bose mw'iyi misi urabonye yuko abarundi kazi bakwanka kubera ivyo bakorera ndakeka uzihanura ikindi kintu nurangiriza ko nobwira abarundi kazi muri Arabia ibi bintu bariko barabakorera nagomba ndabaremeshe kuri uyu munsi genekerezo ry'icumi z'ukwa gatatu 2025 nukuri bizohera mugere igihe muronka agateka namwe umurundi kazi ari muri kontra atunge telefone atabwoba umurundi kazi ari muri kontra areke gukubitwa agaburirwe ahembwe avuzwe nizo ngorane mukunda guhura nazo barundi kazi gukubitwa kwimwa telefone kudahembwa kutagaburirwa kutavugwa ibi bintu birakomeye nivyo bigize umuntu mbe ni kubera iki abatorotse batunga amatelefone kandi bagakora akazi neza nyishura Karine uzurungike audio magroupe uyishura iki kibazo ni kubera iki abarundi kazi batorotse mu makontra kubera ibikorwa bibi mu bakorera ubugome mu bakorera ni kubera iki bakora akazi neza kandi bafise amatelefone yabo mbwira impamvu ntiba bakora inzu ifise imiryango 10 ivyumba 10-20 ni kubera yuko bafise umwidegembyo baratunga telefone bagakora n'akazi kandi bagakora n'amafaranga menshi asumba yo mubaha muri kontra none ni kubera iki umuntu akorera 1500 yaratorose mwibarabara arekurwa gutunga telefone mbere aha bakanamuvuza bakanamugaburira ntanakubitwe mugabo uri muri kontra akorera amajana 8 canke amajana 9 agaca yimwa telefone agaca yimwa indya agaca kubitwa agwaye ntavuzwe bakanicwa ivyo wewe bisigura gute Karine uranyishura canke nuwundi ashoboye kwishura arizo byishura muze munyishure hariho ahantu mwavuze ngo wavuze muri video natanze jo ngo baze bagira ngo telefone ngo kabiri mu ndwi ngo kuwa gatanu nubari no kuwa kangahe frema my sister wewe urafise ubwenge canke uri umusazi wewe nyine ufise telefone Monday to Friday to Sunday murantunga simwe nakoresha izindi mije nka Karine wiki ntuzenya wiki bwenge wewe nyine ukoresha telefone guhera ku munsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu gushika ku munsi wa Mungu canke w'Imana biravana n'imyemerere yacu mugabo gacuraba wa mukobwa wundi ngo ntakoreshe telefone kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana urazi ngaho icyo ubushatse kumukorera umwara babonye ayo mategeko mwe muri ko murashimangira ikintu cya mbere aca akora abona ko uwo muntu atagira biwabo niyo yomwica ata muntu numwe yoza kumwishuza kandi niko bigenda barabicerega ntihagire uza kubishuza kubera ko none umuntu adafite telefone honyene bazomenya yuko yapfuye haheze umwaka ubu hariho abantu bariko barayandikira ngaho bambwira ngo naka tumuheruka igihe iki amezi 6 kubera iki ntitwavugana kuri telefone ariko iyo umuntu wamuronka kuri telefone ukamubura iminsi 2 ku munsi ugira 3 ucutangira kwiyumvira ni kubera iki ntamubonye ugashutabaza hakiri kare kumbure akaboneka none wamenyereye yuko uwo muntu ntahembwa ntavuga nabi wabo kandi mwebwe ntimubinezwe yarivye mujejwe ko none we mbe kwanza ngaho ujejwe iki aho muri Arabia wowe ukwiye kumenya ati umukozi yahembwe saba atahembwe ugacubaza ati kubera iki mutaramuhemba none we ivyo urabikora mbwiza ukuri umuntu maze gutelefona umwe wenyine she babiri ati bose mbe warahembye umukozi ati ku kwezi guheze warahembye umukozi hariho umaze gutelefona bazivye cumumbarira muri commentaire ati ku kwezi guheze warahembye umukozi ahubwo n'abatahembwe bagutelefonye ucubatuka ngo vumiriya ngo rindira ngo azoguhemba we isi nisakaye mugane w'abakobwa nukuri mubagirira nabi kandi murabahemukira ivyo sivyo mujejwe kubafasha okay novuga vyinshi ariko reka ndeke ntimubafasha ariko ndasubiyemo ca kintu bashiki banje muri Arabia ibi bintu bizohera
hazogira igihe muzovuzwa kandi muri kontra, muzohembwa neza, mukagaburirwa kandi ntimukubitwe, mugahembwa neza. Ibi bizoshika igihe biba. Komeza gusa musohore ivyumviro vyanyu, mwerekana akababaro kanyu, murungikira ubutumwa leta. Aha mwamuhaye ubutumwa leta, aya maudio murungika barayumviriza. Erega benshi ntibazizi ingorane mufise, mugo mutangiye kuzivugira bazozimenya. Kandi leta si ikora bino bintu mw'abantu. Oya, leta ni abantu. Murumva ko atari abantu bose babikora, ni umuntu canke ishirahamwe runaka. Aya mashirahamwe nayo turazi ukuntu akora, turazi n'impamvu akora gutyo. Aya mashirahamwe turazi ukuntu akora, turazi n'impamvu akora gutyo. Turazi na beneyo bamwe. Hazogera igihe umuntu abasafirisha azoza arabaterefona buri ndwi ababaza uko mwariye canke buri kwezi. Hazogera igihe umuntu abasafirisha azoza arabaza buri kwezi ati warahembwe. Hanyuma utahembwe umuntu wawe akaja kubaza ku biro ati nta mafaranga nabonye. Apana kuza banda ku telefona mwebwe muza guhangana n'abasobuje n'abanyokobuje. Azavuga ati none ko tutabonye umushahara. Bagaca ku biro bagaca bambwira ati umushahara waraje ntiwaje. Utaje bagaca ati urungike. Ibi byo kuza murinda kugora abantu bakaguma ngaho bakorera ubusa. Ibaze nk'umuntu vraiment amaze amezi 5 adahembwe. Hano sinabiberetse vraiment amezi 5 afise abana n'umugabo afise n'umukozi arera abana vraiment arapanze mu Burundi. Yagiye ari yitongo amezi 5 ntarahembwa. Ngaho muri Arabia umva uri kurakora iki wewe? Ngaha urashaka kuzunga ukavuza induru gakarine ngo ufise ibyo wagiye uko ufasha abarundi ubafasha iki? Ibi nibyo yabwirizwa kubafasha. Nimba utabafasha ibi ntaco bagiye gukora, wagiye kwirira amafaranga gusa. Ahubwo bayaguhera iki? Ofisi baciye ko mu Kanyosha narayerekanye ejo. Umu agent wawe turamuzi. Ahubwo leta sinzi yiri. Yarikuye kugarya ofisi kwanza. Abantu batanu barashobora gupfa mu gihe gitoya, bamwe bahawe uburozi, abandi biyahuye, abandi bakubiswe, abandi bagapfa atabuze kibishe. Mugabo bose ugasanga birasa, barabuze gutabagwa, abandi bakaba basazi. Iyo ofisi gashiguma ikora mu Burundi, leta ntavyiramenya ndazi zobimenya. Muzotabagwa badada yangu ntimugire ubwoba. Muri mukuri mwagiye kurondera ubuzima abana banyu, mwagiye kurondera ubuzima abavyeyi, mwagiye kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Uko hari amafaranga menshi injira muri leta mwaravyumvise n'umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu Albert Shingiro abivuga. Mwe muri ngira akamaro. Niyo mpamvu igihugu kibwirizwa kubitaho atavye imigambwe, atavya politike, atankunzi ibayemwo. Kwisheni Daniel Mugisha nukuri Imana indinde politike. Ibi bintu nituze tubishiremo politike mw'abantu mwe n'ubugome bw'abantu bafise inda ndende babasafirisha batabitaho. Hano nta politike irimwo. Niyo mpamvu leta izovyumvirako. Murakoze, gira amahoro. Komeza murungike vya vyumviro vyanyu kuri ya WhatsApp. Nimero ya WhatsApp iyi mubona iri ngaha. Reka ndayibibutse please. 358 46 58 314 guteranya amajana 358 46 58 31 amajana 314 ni nimero yanje ya WhatsApp. Hanyuma audio zanyu amajwi yanyu nzo yarenganya ngaha abantu baziba yumve gushika umukuru w'igihugu agize cyakora. Guys, kuba umushagara yo kwitaba Imana ari no Saudiya ni ibintu bisanzwe, sibyo? Kuba uko kwitaba Imana biri mu buryo bwinshi. Hari igihe umunsi wawe ugera uri muri Saudiya ukaba ushobora kwitaba Imana. Hakabaho n'ubundi buryo ushobora kwitaba Imana ari umuntu yafashije Imana
akazi ko kugukura ku isi igihe kitaragera. Ari umuntu yipanze akazi k'Imana avuga ati rero Mana uyu muntu ndabona uyu muntu ngo simukene ku isi. Rero nkagaruka nkavuga ati aba bakobwa twebwe turi no muri Saudiya ari byo nama ndababwira nabuze aho ngo ishini nashize akantu kanje ko kunwa nanje nkahagarara ati hicara nkavuga ati twebwe abantu bo muri Saudiya kubera iki muri iyi minsi abantu benshi bariko barapfa kubera iki nyene ukibaza none ni umunsi kwera uba wageze canke hari ikintu kiba kivyihishe inyuma. Ikintu coco nagomba ndababwire mwa bakobwa mwe, nagomba ndababwire ngo aba barabo hariyo abarozi kujya mu Burundi hababaye barozi n'abarabu harabamwe abarozi. Iyo ushikiye ku mwana w'umurozi arakwica, kandi reka mbabwize ukuri ikintu mutegerezwa kwicara muzi. Ndiko ndabwira abashasha kuko abantu bashasha n'abaje kera mwumvireko umwarabu n'umuntu atamenyeko. Umwarabu ntazo gutwengera umunsi wibagire kuri mwiyo nzu uri umukozi ngo mwizere 100%. Uburozi bw'umwarabu ntiburaza. Kubera iki batatwizera twebwe abakozi? Mbe muraza ajya amavuta bafungura isha sigura ajya amavuta akiza uburozi. Baza bibaza yuko umukozi ashobora kuba yatetse canke akaba yotereramo uburozi. Niyo mpamvu bamana ajya amavuta ajya ya mazayituni, ajya amavuta bajya ajya n'amavuta y'uburozi. Na wewe ni hahera umunsi w'iminsi 2 utayanweye, fata akayiko unwe ntibigombera menshi. Ajya amavuta ntaco yonona mu mubiri ahubwo arakivura. Ajya amavuta ni meza. Tugira Imana ino naya gusa. Ushaka urayanwa, ushaka ukayisiga, ushaka ukakoza icyo ushaka. Ajya amavuta no muti. Niyo mpamvu ubona akunda kuyanwa. Niyo mpamvu indya zose ubonye bafungura taburamwo. Kutizera umukozi. Ikindi wumvise mu nda hatanguye kukurya, nywa amata menshi ucukubitamwo nariya mavuta. Nywa amata uhejeje ucunwa ajya amavuta, ajya amazayituni, ajya barya mwese muraza ababa bayafise. Munanisikia abo uburozi bw'abarabu ntabwo ari nka burya bwo uza wumva ngo mu Burundi ngo hehe ngo mu Rwanda ngo uburozi bw'abarabu ntabwo ari burya bwo muri Afrika mayidiya. Uburozi bw'abarabu si bwa bundi ngo ngishano ngo ryatanguye ngo barari bagiye kuri pima ngo bagutoye ishano ngo uzogira ikakuvyimbira ukaja umwarabu uburozi bwiwe ni fyefyi. Nturara wiriwe nturara, uraye ntiwiriko. Niko bimeze. Kandi ikindi nama ndababwira, umwarabu mushwanye nturye ikintu aguhaye. Umwarabu mwashwanye nturye ikintu akuzaniye. Aha twese tubaye mu barabu kubera imitwe. Twaciye mu mazu menshi tuba twarapfuye ariko kubera Imana. Burya Imana irashobora kuguha ubwenge ugashobora kubukoresha canke ntunabukoresha, kuko Imana iravuga ngo nubura ubwenge nzokureka. Imana ntitukayibeshere. Imana nta kitadukorera mu bihugu by'abarabu.
imana ntacyo itadukorera mu bihugu by'abarabu. Ikindi nagomba ndababwire, bite guys, muraho. Je ndashimana, so ndashimiye abantu mwandokeye amavideo. Cyambere kimwe ndabashimira kubwo umwihariko, ndabashimira cyane kuko Arise posting uyu mukobwa aratumazeho, Arise gira icyo uvuze ko uyu mukobwa aratumaze. Reko ndabatera inkuru ndababwire, jewe nyama y'ubwoba nayongera, kandi mwino mizi amaneho ndagereza gupfa ntabwo bangira, ntabwo bavise ntabwo bavise. Karine twavuganye nja kuba bijeje, turavugana mva ngaha nja mu Burundi, turavugana no mu Burundi. Yani nta sarakasi ntakoze no muzi. Abantu posting Arise rindira ndapostinga, rindira kuko sinopfa gupostinga ikintu ntazi, kuko hajya kubura umuntu uwawe ni ibintu bikomeye, kandi amaraso nayo araremereye. Kuyagereka ko umuntu foronohu utabajije, utagiye bukebuke ngo ubaze. Yewe ndetse hariho n'abakobwa bari ndani muri ofisi yo kwa Karine, hari indani nahawe nimero, ndatelefona ndabaze se iki kintu cyo bacaberenga, bavuga ati no kuri iki kintu caberenga uyu mukobwa songana utuzi. Na telefone umbwa mimi je na telefone simba mu Burundi, ndatelefona kuri apere ya WhatsApp, telefona abantu barungika abakobwa bo ku ofisi ya Karine baza muri Saudiya. Ndabaze yose umukobwa yaciye ngaho mu kuzino ntawe bazi. Uyu mukobwa yapfuye nyakwigendera, Imana imuhe iruhuko ryiza ridashira. Ashobora kuba yaciye ku yindi ofisi atari rungika abakobwa ibashikanaho Karine akorera. Tuvugana kuri ko abakirisitu nitwambikana ibara, kuko jewe mvuga imbwa mu mazina yayo. Jewe na bambwiye ijyambwa ati irera, nkasanga irirabura, ndayivuga uko nyene ati je nasanze yirabura ntaco bamenda. Naje ntabwo ati wewe numenda, jewe simvugi mvuga ibara ryayo, imbwa n'amazina yayo nkayagikaho nyene, nkavuga ati nyamara imbwa mwe mwavuze ko yera, ko sanze yirabura byagenze gute? Kuko umurundi kaza apfire muri Saudiya si ikintu rahisi, ndababwiza ukuri birababaje. Karine uyu mukobwa ntawazi, kandi umukobwa ntiyaje ava kuri ofisi Karine akorerako, ahubwo dukwiye kumenya iyo ofisi uyu mukobwa yakorerako aha muri Saudiya. Tugashobora no kumenya nk'abarundi kazi, tugashobora kumenya ofisi barungika. Iyi ofisi yarungitse uyu nyakwigendera, tuyitestinge. Jewe nyamba mufise inyama y'ubwoba, jewe mundukira amafoto, kujya mundukira amafoto, mundukire n'amafoto y'iyo ofisi uyu mukobwa yaje ava ko mu Burundi. Mundungikire na ofisi umukobwa yakubitiweko, kuko gukubitwa ino barakubitwa bari mu ofisi. Ntituzi rero ko abarundi twaje gukubitirwa ino kwicwa n'inkoni. Murakwiye kutubonera uburuma, murakwiye kubonera izina murundi kazi uburuma. Umurundi kazi akubwiye ngo ndiko nkora ntajya, ba make sure ko reka kora atajya. Nico ndiko ndababwira, uzoshaka azonkunda, utazogomba reke. Nukuri uzogomba azonkunde, please uzogomba azonkunde, utazogomba azoreke. Ntawe nzingingira ngo ankunde, ntawe nzingingira ngo ngire gutya ngo nce mu kwaha ngo mvuge
je mvuga ikintu uko kiri. Izi ofisi ziko ziruka abakobwa ntiziriko zirakurikirana abakobwa. Ikindi ndababwiza ukuri, turekane n'ibinyi bya Karine wewe yaje ubwa mbere, kubera Karine we nawe nyene bamuduze ko kubera yarekuye video ivuga ngo kizira gukoresha amatelefone muri mu kazi. Acahurirana n'agashavu kaba tiktokers twifitiye, acahurana n'ishavu abarundi kazi dufise, kuko abacu bariko barapfa, kuko twebwe turi ino turi nk'abasoda bari kwa Somali, ugize Imana agataha ushima Imana, hariho n'abapfira muri Somali. Twebwe rero turi kugupambana ino muri Saudiya, kandi tuza tuje kurondera intego z'abana bacu duciye mu maboko y'abagenti. Kubera ko mudashobora kuvugira aba bakobwa bashasha bariko baraza, murekane na twebwe ibikambwe basi, kuko twebwe ibikambwe umwe arabagira natwe tubagira hama kumera ugacumbwira ana mia ya from Burundi, kuko twebwe turabakambwe. Tubonye rukambye nikamba mbere nitwambara tucaho tugenda. Utwara gusa telefone, ibindi byose uzogurira imbere. Ariko aba bashasha bariko baziriki muri ko mubahora ikimwe mwe abagenti. Tumenye iyo ofisi umukobwa yavuye ko mu Burundi kandi murayizi. Tumenye ofisi yashikiyeko, kandi hari hababazi ariko mubumyeko. Wewe urazana nyambara umukobwa yakubitiwe kuyo mukobwa ari hiyo gushika nahapfa, nyamba harimo Murundi tumwambike izirabura koko kuri TikTok tutamushikira yamamare koko. Tubanze tumenye ofisi uyu mukobwa yaguyemo, please again, tubanze tumenye dutohoze iyi ofisi umukobwa yaguyemo, kuko jewe no muzima tohoza yanje, kuko jewe mfise amashuri 2 sindenza, yani ibyo niwamo sarakasi niriwamo. Iyi ofisi niyo yakoreramo sico kimwe. Uyu mukobwa afise ofisi yaguyemo, kandi afise umwagenti yagize gute, yaciye mu maboko. Kandi uwo mwagenti papa wera bivuze neza ko yabaye ni wiwe, yabaye no munzi wera mufashije, ariko maripo amemuripa nayo kutavugira umwana wiwe arinze apfa. Muze muvuga imbwa amazina yayo naco bitwaye. Ndababwiza ukuri nuko bimeze. Twebwe nitwaguma mu bwoba tugashaka gutukana gusa tutazi iyo bija niyo biva, zananye nikosa tumushengeze tumushiraho kuri TikTok yamamare koko, twitaho agere kure. Na YouTube na Daniel Mugisha muravyumva nande murumva rero, na Daniel Mugisha ashikirwe kuronka ifoto y'uwo mukobwa, niyayironka nawe nyine ayiduhe ifoto y'uwo mwagenti aduhereze n'intuzenya na ofisi akorera ko twumvise ni muri Miriware, ariko ntituzi iyo ofisi yitwa gute, iyo agenti yasafirishije umukobwa nyakugendera yitwa gute. Tumenye ati n'umukobwa yahakora ngaho muri ofisi yo muri Saudiya, nawe nyene tumumenye, dukubitira ikinyuma hashashe, bamenye ko natwe abarundi kazi muri Saudiya tugera igihe tukaruha. Uyu Karine wewe ejo canke ari ejo canke ari hirya ejo ndafite iganiro nawe kuri call, ariko ubwenge bwanje aho bugera, kubaza kwanje aho kugera, telefone yanje aho igera, niho nabajije. Iyo ofisi umuntu yaguyemwo siyo uyu mukobwa akoreramo, kandi uyu mukobwa ntazi uyu. Rero nco gituma duhuze inama tumenye ni ofisi yaje avamo uyu nyakwigendera ninde, niyahe umwagenti ninde. Tubimenye ndugu yange ejo nituzoko
umwagenti ninde tubimenye ndugu yange ejo ntituzokwishore ngo tugiye mu Burundi ngo turondera akazi wewe tube makini